Simbire mu ntara ya Ngozi ahishira hamwe Fondation Femi Jabat y'abaririmbyi b'abarundi ngo kimwe mu bikorwa byihutira gukora ngo no gusanura inzu y'umuvyeyi w'umuririmbyi Chancho Amise iri mu gisagara ca Ngozi. Kuri wa gatandatu bakaba rero bari bagorovye bagendera uwo mukamakare bamushiriye agaseke, aho mbere bamenyesheje yuko bariko barategura igitabo kijanye n'abaririmbyi hamwe n'umuziki w'u Burundi, Encyclopédie de la musique burundaise mu rurimi rw'igifaransa. Ingozi ni inkuru yawe iri nta karutimano. Muri quartier Shikiro niho uyo mukamakare Ansina Bizimana asanzwe aba. Ishirahamwe Fondation Femido Jaba bari baje kumugendera bitwaje agaseke. Ineza Ella Chandel asanzwe ari Miss Ngozi akaba kanaserukira Fondation Femido Jaba mu ntara ya Ngozi, avuga ko Fondation Femido Jaba itayaga amasigara cicaro. Baje kumugendera twaje kwerekana yuko Fondation Femido Jaba itayaga amasigara cicaro kuko ubushize bari baje kumuraba ari serukira fondation arimo no mu bayitanguje Minani Felicia yari yaje kumuraba, hanyuma be nabo bari kumwe barabona bati inzu abamwo ahantu aba si ahantu hakwiye kuba umuntu yatuvyariye, umuntu yagiriye akamaro kanini igihugu cacu nka Chancho Amise. Twese turazi Chancho Amise, turazi akamaro yagize yamaze mu Burundi kandi n'ubu akikamara. Ansina Bizimana nyina wa Chancho Amise yishimiye urwo rugendo. Ansina Bizimana ndi nyina wa marehemu cyane, navyakiriye ku rukundo kubona abapfasoni bazikunda bangendeye ndabazi. Sekirima Ramazani ni murumuna wa Chancho Amise avuga ko banezerewe. Tuvyakiriye neza ko twaratwumva amafondasiyo Chancho Amise ari za Gitega n'ahandi za Bujumbura, nta n'umwe yari aza kugarukira ku muvyeyi wacu. Ubu rero twe turanezerewe kubera aba baje kumugendera bakanahashika kugira tubature ibibazo. Bo bibazo twarabitwikira ku mutima tukabura bo twobitura. Chanjo yarasize famille, yarasize umuhungu yitwa Asani, abantu mu Kanyosha ku Musufu kwa mama wiwe. Yarasize umwuzukuru w'umukobwa aba mu Bwiza, nta kifasha na kimwe cyabo bagira amafondasiyo gihari cyuko bama bafasha uwo mwana. Ubu rero mwe ko mwatugende ngira ubufasha buzoboneka ko mama arashaje, nije nzomenye nkurikirana ivy'umuryango. Mama nawe inzu muhisi yamusizemo irashaje, nababo abo fondasiyo bibabaza bakamusanurira, twe twavyakirana ugweze kuko hari nabandi bigeze kuza muri Ngozi. Twe turabamizirima aho duhamba etiere tuhashira, bo baraje bavuga ngo sa fondasiyo cyane n'agakarata ndagafise, bavuga ngo bavuye Belgique, baraza baratoza amahera hirya no hino. Bamaze gutoza amahera sinzi n'ubundi bufasha bari bakuye hanze, baca bagenda ahantu kuri cimetière kubaka, baca baraza batora mama bamutwarana kuri piscine ararayo. Ikintu bamuhaye 5 litiro y'amazi n'igikwembe. Uyu n'umunyokuru na amazi yari yose aranywa, ariko bo bamuhaye 5 litiro y'amazi atacimaze. Mwebwe rero kubera mwama mwatugende hari n'abandi batugende ivyo mubaze gushika ko turabibona n'abamu barahayanezerwa gatoya. Nta kindi kintu je norenza ico norenza, urabona indirimbo za mwene wacu abantu bose barazisubiramo bakamurira, ariko nta ngorane hari igihe ibintu bizotenda bigafata intumbero. Twe dusaba ko ubu bufasha kuko umuhisi yasize indirimbo igihugu zuguru ya televiziyo, dusaba ubufasha kuko nabigeze kuzanga mu misi iheze bavuze ko ari umukuru w'igihugu yari yabarungize iyo delegation, ariko twe navyo tuzi, twe tuzorindira turebe ubufasha buzoza gufasha umuvyeyi nawe azofa nezerewe ko yari yavyaye intwari y'igihugu. Ineza Ella Chandel avuga ko Fondation Femido Jaba ifise umugambi wo gusanura iyo nzu y'uwo mukamakare. Nko twabimenyesheje, ifondasiyo yacu yaje kugira ngo dufashe guteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Mu Gifaransa bavuga ngo pour le développement de la nation et du peuple. Hama rero baravuganye n'ikintu cihutirwa twokora, kandi ibintu mu kintu ca mbere cihutirwa ni mwibi bikorwa nyene turimwo byo gusanura iyi nzu. Nivyo twimirije gutangura, nico gikorwa ca mbere twashizeho yuko arico cihutirwa, nubwa ni priorité ya fondation. Uyo mukamakare rero akaba afise imyaka irenga 90. Ingozi, Wilina Karutimana ku bwa radio CCB FM+.